Bakunzi b'imbonesha kure ibidukikije TV turabaramukije tunabahe n'ikaze mu nkuru no munsi ko ingendeshwa zabo zirononekara abiyunguruza n'amaguru nabo ngo birabagora abo n'abanyagihugu barangura imirimo yabo ya misi yose bakoresheje amabarabara mwamwe aca mu gisagara ca Bujumbura. Aha twovuga nk'ibarabara rikuru inimero 9 rivi Bujumbura rija i Bubanza neza na neza ku gice kiri hagati y'isoko ya Kotebu hamwe na zone ya Rubirizi. Twovuga kandi ibarabara riva hahoze igituro c'imiduga ija mu ntara zo mu buraruko irija aho benshi bita kwa Ntiba. Twovuga kandi barabara yitiriwe Musenyeri Buconyori neza na neza ku kiraro kigabura zone Ngagara na zone Cibitoke. Turangiriza kandi kwibarabara riva kukanga rija ku Mubone muri zone ya Buterere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Rino Nzambimana. Ufashe ibarabara rikuru ry'igihugu rigira inimero 9 uva mu gisagara ca Bujumbura uja mu ntara ya Bubanza ubona ibinogo uhereye ahari isoko ya Kotebu gushika muri zone ya Rubirizi. Ibinogo nk'ivyo kandi biribonekeza mu ibarabara ryitiriwe Ubumwe, iryo naryo rikaba riva ahahoze igituro c'imiduga ija mu ntara z'uburaruko rikaja muri zone Kinama riciye aho benshi bakunze kwitwa kwa Ntiba. Haribonekeza kandi ibindi binogo mu ibarabara ryitiriwe Musenyeri Buconyori ahegereye ikiraro gihuza zone Ngagara na zone ya Cibitoke. Hatibagiwe ibinogo vyibonekeza mu ibarabara riva kukanga gushika ku Mubone muri zone ya Buterere. Bamwe mu barangura imirimo yabo bakoresheje ayo mabarabara bavuga ko ingendeshwa zabo zihononekarira nabo ngo bakagira uburuhe ntangere. Abiyunguruza n'amaguru nabo bakavuga bati ubu dusigaye duhura n'imiduga mu nzira ducamwo kuko ihaca ihunga ibinogo ngo bigaheza bigatera amasanganya menshi. Ngo iyo bitaduteye amasanganya naho ngo izo modoka ngo zidushiburirako ibiziba. Jeje nabona leta nk'umuvyeyi wacu yofata ingingo ikavuga ati umuntu wese acisha imoto ngaha agira amahera ariha ku munsi kugira ngo basi barahakora ibi binogo bakore n'aka karara bakaduza na kiya kiraro kugira ngo kimere neza basi nabukire mu gihe uburyo butabura haboneka bwo gukorera ibarabara neza. Muri uyu mutabuka muri barabara ngira abone ngene ibinogo bimeze usanga haguye imvura wari barengaye zondo gatoje ko twaje twambaye baziko twambaye twabiko nayo basanga no kwishuri mushitse naruko winjira twabusubiza mu kwera icafu uri kuraraba urabona ko ari n'ibinogo no byinshi ubuhinga bwacu none kariraho cyaba imodoka yaba amamoto imbaye byose yari kubera no hakurya ibarabara ubona haba haraheze usanga uwikinga muri ko murahahurira n'uw'amaguru uw'imodoka nawe aje gukatira usanga yashatse kukugonga akaguma wamubishije. Aha rero turabona yuko nyene haba hari ikibazo ahubwo leta ifise kuntu ibikora yo dusanura hakurya tubona baba basanuye ahandi bagenda baramera nk'abasanura haba harageze nk'ahantu. Ubwo injo dusaba nka leta yuko yoraba nyene haraba nyene yogenda bakarikoresha kugira ngo tuba turagana tworere kugenda. Rangize ndabamenyesha ko abo bene gihugu barangura imirimo yabo baciye muri ayo mabarabara basaba leta ko yokora ayo mabarabara ngo kuko ngo ibarabara ryiza ngo ni isoko giterambere. Urakoze mugenzi wacu Rino Nzambimana, murakoze namwe bakunzi b'imbonesha kure ibidukikije TV. Ni na hano inkuru y'uno munsi igarukiye tubahisango nkaho twatanguriye. Murakoze.